uno munsi Uburundi ko mbona hari ata kintu na kimwe, nta kintu na kimwe cahindutse, yaba ruswa, yaba kwivanga mu bintu vy'ubutunzi, yaba gufata ingingo zo kugwanya abo bose bariko bagwa bonona itunga, hari ingingo nimwe yigeze ifata. None mwibaza yuko abagwiza tunga boza gushira amafaranga mu gihugu ata mahoro arimwo, ata mutekano urimwo, amafaranga yabo atazokingirwa? Ivyo vyose mwibaza ko bishoboka gute? Nico gituma mvuga nti ni bimwe vyo bavuga ngo igihendwa abana, ni igihendwa abana, ni uguhenda abantu bati nk'abantu batazi ibiriko biraba mu Burundi. Mu mwaka wa 2023 leta yaragize umugambi wo kuzamura ubutunzi, bayigirana na Fonds Monetaire International, baratangura ingingo zimwe ariko ubu byarahagaze kubera iki? Babonye ati ibintu biraduhitana nitwabigira. Mugabo ubu numvise yuko bariko bashaka kugira ngo bagire devaluation y'ifaranga, mugabo nibagira devaluation ça sera catastrophique, kuko kugira devaluation ubu no kuvuga yuko ifaranga ry'idolari rizova ku 2900 ubu rikaja ku 8500. Ivyo rero sinzi ko bashobora kuvyemera, n'ingaruka bizogira vyose ku mafaranga y'u Burundi, ku butunzi bw'u Burundi. Ivyo rero urumva kuvuga ku biciro bivunjwa ku isoko, ku giciro bazovunja ca banki nkuru y'igihugu, kuko bwa mbere bacumvikana urya mugambi na Fonds Monetaire yari uko bagira bati ifaranga ry'u Burundi ryamaze guta agaciro, nimugire murabe ingene mworinganisha n'amafaranga n'ivunjwa ryo ku soko yo hanze. Ico gihe hari hakiri 4,000 ifaranga ry'u Burundi ryavunjwa 4,000. Baremera baragira akantu gatoyi 38% barikura kuri 2,000 idolari, barikura kuri 2,089 barishira ku 2,200. Ivyo rero ntivyari bikwiye, barababwiye ko bidakwiye, bateza kurishira kuri 4,000. Uno munsi rero bateza kurihindura, bazorihindura barishire ku 8,500. Ivyo rero murumva rero ko bizogira ingaruka nyinshi ku biciro vy'u Burundi, ku bukene, abarundi basubire bakene, kuko amafaranga ya Fonds Monetaire izobaha ni makeyi gose ku buryo ataca azofasha, kuko bazobaha ayo makuru mutanze Andre ni kwigize na makuru mufise yo mwibanga canke na makuru mukura mu vyigwa vyakozwe. Programme ya Fonds Monetaire irazwi, mugabo ivyo ni urukurukuru, kuko ni ibintu mwarumvise yuko Perezida yavuze ko bagiye kugira revision budgetaire muri Decembre, kandi nivyo iyo revision budgetaire izokogwa kugira barabe ingene bogabanya ico bita deficit budgetaire, kuko bari babahaye limite batarenza kugira ya deficit budgetaire, barayirengeje bagira ama dépenses publiques atacavuze, baja mu kuja mu ma mission yo ko import ibintu bidakenewe, ntuze haraba deficit nini. Ndabaciriyemwo ngaho kugira ngo abariko baradukurikira bavyumve, nimba mufise ibiharuro hafi yanyu, igihengeri kihari ku mafaranga leta yategekanya kuzokoresha nayo yakoresheje kingana iki? Ivyo nibaza ko turabizi ko bavyeexprima muri ntuze muri en terme de pourcentage ya PIB. Uno munsi le pourcentage ni 16% du PIB, yateza kuba itateza kudepasa 10%. Urumva rero bateza kugabanya ama dépenses kugira au moins bareke kugira baheze umwaka ico gihengeri cagabanutse. Bakabizeye yuko nibagerageza nibafata izo ngingo, abo bafasha Uburundi bazoshirako amafaranga, kumbure iryo vunjwa rikagabanuka. Mugabo mu gihe batabonye amafaranga menshi, kandi murazi ko ntuza ama export, ivyo Burundi bushora hanze ntivyigeze bivaho, byagumye ari bya bindi,
kubera ntibigeze bashira amafaranga mu burimyi ngo bashore hanze ikawa nyinshi, ntibigeze bashira amafaranga mu bindi bintu bishobora gufasha ngo kuronka amafaranga y'agaciro, bakaguma bashaka kuvana ibintu hanze vyinshi bitanakenewe, bigatuma rero ico gihengere kiba uno munsi ivyo dushora hanze ni ca gatanu c'ivyo duvana hanze, ica gatanu. Murumva rero ko hari igitoro ni kinini. Ivyo rero bariko baravyumvikana muri aya manama, ngira bazogira babonye atakundi bari kugira bazovyemera, mugabo bizogira ingaruka ikomeye ku butunzi bw'igihugu, hakugira ngo bashobora kugira kuvura le deficit, mugabo ata production iriho ntaco bizoba biriko birafasha. Nivyo rero niko biriko biramera. Iyo table rero, iyo nama rero bariko baragira ntaco mbona jewe izomara, kuko abo banyamahanga baje muri iyo nama nabonye si n'abantu bakomeye bazanye imitahe mininiya, n'abantu baje kwitemberera, benshi n'abaje kwitemberera sabazozana amafaranga agaragara. Murabona ko na wa mujene avuga ngo azanye imigambi, niyo bazoca bashirako bati hariho abemeye gufinansa kubaka ya soko y'Ibujumbura, bibe biheze. Donc urabona nivyo ntaco mbona twoizera ko. Imbere yuko mpijambo Maître Gustave Niyonzima kuri ico nyene muriko muravuga, turavye ivyandikwa ku bashoboye kwitaba ivyo birori, hariho igihugu ca Nigeria, hariho Benin, hariho Afrika y'Epfo, hariho Ububirigi, Maroc, Qatar, Ubushinwa, Korea y'Epfo, Ubuyapani, Turkiya, Uburusiya, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uganda, Kenya, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo mwebwe muravye abo bitavye, na mwebwe mwari mwiteze ko hitaba bande kumbure boza gufasha muri uwo mugambi wo kijiji igihugu? Abo nabo baje bobo mubaha insiguro, mubiha insiguro izihe? Mubona bo ntimubona ko bafise uburemere bashobora kugira ico bafashije? Gufasha igihugu ntibakurabira mu bantu batonze. Abo bantu baraza baje kumviriza, si ukuvuga ko bazozana amafaranga. Nigeria nta mafaranga izozana mu gihe babona yuko ata nyungu bafise, mu gihe babona ata muyaga nkuba uri mu gihugu, mu gihe babona ko ata mategeko ariho akingira imitahe yabo. Abazungu nabo, abashinwa bo bari kumwe kuva kera, barajamwo, mugabo nta mafaranga menshi bazana. Ariko abazana amafaranga, imitahe, hari abagwiza tunga benshi bari mu Iburaya, bari muri Amerika, boba baje batumye intumwa kumviriza, mugabo bakumviriza ivyo vyose bivugwa n'abantu, bakaraba biriko biraba mu Burundi. Imbere yo kuza mu Burundi baba baravye ibinyamakuru, baba baravye aya matweet y'abantu, baba bumvirije ibiriko biravugwa, baba baje kuraba ati turabe ko ivyo bavuga ari vyo, tubaze n'ingene bariko barabihindura. Nitwasanga atavyo bashaka guhindura, tuzokwisubira inyuma hanyuma twiyicarire, nta kundi. Reka turindire nibaba baje gutanga amafaranga, reka turindire, ngira umwaka uza w'2025 tuzobona amafaranga yasesetse mu Burundi, kuko uravye aho imfashanyo, aho abagwiza tunga bashira imitahe yabo mu Burundi mu 2016 twari tugeze aho batanga imiliyoni 121 z'amadolari bashoye y'imitahe. Uno munsi tugeze kuri 30, amamiliyoni 30 gusa. Wibaze rero ico kinogo kiriho, ingene bazokiduza bizogorana gose, hatariho imigambi ikomeye yo kugarukana amahoro, hatariho imigambi yo kugabanya uko kunuze kwiba itunga ry'igihugu, hatariho imigambi yo kuraba ati reka natwe twisununure, dushira amafaranga mu burimyi, dushira amafaranga
mu mahinguriro dushire amafaranga kumbure mu bintu kugira mereye Andre niko igize turaza sa- kugaruka sa- ku gice cyo mutanga ibyo ivyoko mubona ivyokorwa vyofasha Mhm. n'ivyo mwotererana nubwo mutashoboye gushika muri iyo nama i Bujumbura ico bokwibandirako kugira ngo nabo baje bagende hari ico bafashije igihugu. Reka ngende kwa Maître Gustave Niyonzima nimba muriko muranyumva, musanzwe muburanira umuganga Sahabo, haraciye igihe atagakacira ku rubanza rwiwe, uno munsi hariko haraba urubanza rwo kurondera ko haraboshora iyindi mitahe, niho twabonye urwandiko rukomeye mugaruka ku bijanye n'amanyanga yaranze urubanza rumukurikirana. Kumbure mwodusigurira niko yagize mu kanya yaravuze ati twe dushitse aha imitahe mu Burundi ibigeze ku miliyaridi 121. Mbega uno musi mwebwe muravye Kira Hospital Sahabo yari yashoye angahe cyo kimwe nabo bari kumwe bari batanze angahe kugira ngo abantu bumve uruhombo aho ruri, hanyuma mwosigura igituma ubwo rwandiko ruje mu gihe ariko arabiyo nama? Bon, Gilbert nagushimiye ko musubiye kumpa kano kanya. Iyi nama n'ibintu bisanzwe kugira umuntu wese w'umutima ashaka ko igihugu gitera imbere, kiva mu buja, kiva muri corruption, mu kunyuruza itunga rya leta, kiva mu bwicanyi, wese aragira ico ashoboye gufasha no guterera. Urwandiko baragwanditse n'ivyo kubera iyi nama iriko iraba abo basahuwe, ariko bari basanganywe uwo mugambi wo kwitura amasentare mpuzamakungu, kubera ayo mu Burundi yoyo harabananiye kubatunganiriza, kubera ntiyigenga, abayaha amategeko ni kakagwi twamye tuvuga. Hama mu mitahe bari bashizemwo nyabagwizatunga yari menshi. Swiss Media International yari actionnaire majoritaire à 47%. Hama hariho abantu baba barimwo en tant que société commerciale, les personnes morales n'abandi baza nk'aba individu. Rero muganga yarimwo nk'umu individu, yarafisemwo umutahe myinshi irenga ku bice birenga 20%. Hama yari kumwe n'abandi, hariho n'andi ma groupe de médecins. Ivyo batakaje ni vyinshi. Hariho n'amafaranga abadagi bari bagerageje kuzana mu vyerekeye kugwanya ivya covid n'ibikagera kuri 1 million dero, bararya barasahura igice ca mbere, niho mu nyuma bayareka. Hariho 10 million yagirazana n'uwundi mu investisseur suisse Kira itera imbere, bayishire igitega Ingozi, bagire un laboratoire d'orono nka zirya tubona mu bihugu bibanyi. Ariko ivyo vyose bagumye bafata amafaranga bayakura ku makonte Abo muvuga bayaja. ni bande ntabakiriyemwo Maître Gustave Niyonzima? Muvuga ngo bararya amafaranga ni bande? Nimba mwarakwirikiye iyo dosiye nk'umumenyesha makuru, murabizi Kira Hospital hariho uwari vice president wa muri conseil d'administration Charles Ndagijimana afadikanije na leta, les parapubliques, les sociétés parapubliques barihagiye imitahe y'abaswisse, imitahe y'abaindividi, baranabakuramwo. Ubu unye ntibakiri nk'aba actionnaire. Guhera mu kwezi kwa mbere k'uwu mwaka baranayihinduye iva muri société anonyme ija muri société mixte ya participation publique. Hama yabifashijwemwo n'uwutwara iperereza iri Defonse Habarurema. Dosiye ngira mwarayikwirikiye n'uwaje gufata Christophe Sahabo mw'ijoro rya 30 le 30 mars muri 2022. Ni museremu azwi mw'iperereza, azwi mu mabi, azwi mu manyanga y'ivyo. Abo bose rero bariko bakorera bari hejuru, ntiho baciye baja kosha umukuru w'igihugu n'abandi. Yari directeur de cabinet wiwe General Gabriel Nizigama ati erega Kira ni vache laitière, bigenda uko nuko twobakuramwo bikagenda uko. Aho rero bari baragerageje guca kuri muganga Christophe Sahaba ati dufasha, arababwira ati ntibikunda, ataya mahera n'ay'abazungu, je nta ruhara ndabifisemo. Naco gituma mubona bariko bamukorera ikibi nk'ico kibishe, bamukomeshe. Hama haragiyemwo n'ibindi bintu bivuga bati daere mu kazi ngaha tubona abantu bagwiriye ngaha, baca babishira mu bintu vy'ubwoko, muri ya nzira yo kurondera
kumucyoza kumwambika ibara ternir son image ni ibintu rero abo bagwiriye muze muraduma ko urutoke kumbure ko hari abatakurikiranye no dossier bumvise kino kiganiro cyangwa bazocumviriza mwogerageza mukavuga mukaza muratomora abo muvuga mwasanze bagwiriye bari bande ivyo byamoko muvuga Gilbert sije nasanze ndiko ndakubwira ingene bagerageza gufata dossier no kumucafuza kugira bashobore kuronka ivyo bamwagiriza bavuga ati muri kira hakora abatutsi nta bahutu benshi bariyo n'abaganga b'abahutu bariho barandika ama tracte ku marezo sosiyo bavuga ngo edaere muganga Christophe Sahabu yari umusanze sheke yari muri Jedemu ibintu bitagira izina bamubeshere kugira baronka aho baca ugutuka ntagutorera kiveno yesonchier la crise d'orage ariko ivyo vyose rero abantu harabona ko intumbera ari kunyaga sporiere bien z'abandi rero baca babicisha muri iyo nzira yo kugira berekane yuko Kiritongo itagize bira nziza oro hariho expertise yari yagizwe n'abandi ba mbere n'abakomisero za Paul irerekana ko atakintu na kimwe kibi cigeze kiba no muri kahise Christophe Sahabo ntiyari bwigere haba procès verbal nimwe ivuga iti ubutunzi bwakira bwifashe nabi yagize amakosa hanaha vyabaye ibintu giturumbuka kuko babonye extension bariko baragira muri kira mu mafaranga makeyi y'ivyo kugwanya covid baca babibaza ati wa mu investisseur Suisse yemeye kuzana 10 millions de dollars yarazanye ya mahera ntitwamenye iyo yaca reka tumupfunge turabi yari bapfunga bena David Piro barabasinyisha ku demisiona ku nguvu muri documentation n'ibindi vyinshi vyagiye birakurikira rero imitahe barayihagira barasporiya amapare yabo bari bafise abandi barabeka de fond en combre gushika ubu rero nico gituma umuntu avuga ati ubwo butungane nabwo baca barabukoresha baragerageza abonya abantu bafise iyo mutahe barenganijwe kwitura tribunal de commerce ntayo ntaco yabamarira urubanza urabona ntirutera imbere ntaco babishura ejo bundi tariki 10 le 11 septembre abaragerageje abo bagwiza atunga nyene baravuga ati subiza dossier yacu mu masentare ya Christophe mu masentare Renaud de Butara rafise iryo kete nararimuhaye ejo ariko ntubu urabona ntaco biriko birazana nico gituma rero bafashe uwo mugambi wo kwitura le groupe de la Banque Mondiale à Washington mu vyerekeye amatraité bilatéraux bagiye barasinya Republika y'u Burundi nabo kugira amafaranga yabo akingigwe bobo barabonye yu en interne nta kintu na kimwe gikingira leur actionnaria babonye yuko ubu ata justice iriho nta justice ibatunganiriza iriho baribwa abantu eka nindi ndiko ndanavugana ministre wa affaires étrangères le 30 yarabivuze bari muri emission kuri RTNB aravuga ko hari abantu baka abagwiza atunga bazanye imitahe yabo ati nzoronka ngahe le président de la république yama bivuga jendi bukamemero 24 août 2020 igihe abonana n'aba les magistrats les juges yaravuze ko aje kuririra 12 miliyoni y'abanyagihugu ngo kubera ubutungane bwama bubarenganya bubiba ibintu vyabo aranavyivugira wenyene ko ataje munyemereye Gustave Niyonzima tugaruke kuri runo rwandiko mwanditse mwijambo rimwe imbere ko ndababaza kandi kabazo musigura muti urwandiko rwaje vyafuye guhurirana n'inama y'abagwiza tunga n'abazana imitahe mu Burundi ariko ntaho bisa bisana nubwo uwarenganijwe w'iwacu nawe yari yazanye ashora imari mu Burundi ariko arayinyagwa. Gilbert muranyumva mbega none niba dutangura kwakira abantu kubera ya 1 heure twari twihaye yageze nta mategeko yakingira abo bashoye imari mu Burundi ku buryo uno munsi bariko baranyagwa urukomba amazi. Gilbert ntamuciyemwo reno ndavuze ati muribuka tuzigwa amajambo abandi ni mukanya isase mu minota 10 oya 10 ni myinshi ubu turi ça fait plus d'une heure turiko turapoza amakeche abantu umva hanyuma mpijambo Bobo Rugurika hanyuma tuce twakira ababazi bibazo Gilbert sinashoboye kukumva kuko muri ko muvuga mwese sishoboye kumva ikibazo naye nabajije nti uno munsi hariko haratumwa ko nabandi boza kuzana imitahe mu Burundi. Andre Nikwigize yasiguye amasosiyete yaje kwimba ubutare mu Burundi yagiye akugwa
kugwamwo amakontra bayahindura hariho ibibazo vya Kira Hospital umurundi yarimwo cyo kimwe n'abazungu muvuga ko bari koranyagwa utwabo mbega nta mategeko abakingira ku buryo abantu babigenza kuko bashatse bakabanyagura ukomba amazi amategeko avuga iki ico gihe bashora imitahe bari bafise amategeko abakingira yahe amategeko abakingira ni menshi duhereye kwibwirizwa shingiro duhereye ku masezerano mpuzamakungu yonyene basinya amatrete bilatero aravuga ko ataspoliasi ibaho aravuga ko bibaye bitura amasentence arbitrare hama mwibwirizwa shingiro baravuga yuko umurundi wese angana n'umunyamahanga mu byo kubahirizwa amategeko yiwe yaba no mu byo yobazanye byo gushora ariko ikibabazo mu Burundi suko amategeko atayariho amategeko ariho ariko ikibazo nuko amategeko ntakwirikizwa urumva l'esprit no prime pas sur la lettre nivyo una amategeko ariho yaranditswe neza asa n'amategeko wanashaka yo hanze ama convention internationale menshi ariko ikibazo nindajejwe kuyashira mu ngiro mbega hoho unyabutungane boba bujejwe kuraba ababwituye burabikurikiza burigenga niho rero ikibazo kiri ahanini amategeko yariho arabakingira omeme pied d'égalité nk'umunyamahanga umurundi umunyamahanga bari kuri meme diapason yukuraba ko amategeko abakingira ariko nyamategeko nta yariho nta bariho bayubahiriza kubera le pouvoir exécutif niyo ifise ubutungane mu ntoki niyo ibukoresha uko ishatse rero ikibazo naho kiri bisigura yuko ata muntu yonahirahira ngo aze kwinvestisa mu gihugu c'u Burundi abo bose baje mbaye nka professeur abishejeje kubivuga Andre Nikwigize ni nko gutembera ntugire ngo hari umuntu ashobora guta amahera yiwe ngaho baba baje bafise amakuru yose barasuiva information zose nta kintu na kimwe batazi aho rero baraza bagatembera ni na cadre hagati muri bo ko banahura ati tuzohurira i Bujumbura konkri ibi nibi mumbabare gato rero ndimuratumva niba twafite network yego je ndabumva neza cyane par contre Gilbert ntanyumva ngira ndamumanure amasunda ndamudoza burugurika nyuma duhe ijambo bariko baratwumviriza bo burugurika nimba muri ko muranyumva mwumvirije Andre Nikwigize murumvirije Maître Gustave Niyonzima Nikwigize we yatariye atangurira aho CNDD-FDD ikija ku butegetsi mu 2005 imigambi yabaye kuri nyakwigendera president Nkurunziza imigambi bagiye barasubiramwo amakontra ajanye n'abaza kwimba ubutare yagiye arakugwaho araja mu vy'igitoro aravuga kuri Prestige ni societe mwavuze ko cyane mu radio RPA uno munsi mwebwe bo burugurika nimba mufise amakuru mashasha abagwiza tunga canke abanyamitahe bashasha bitezwe muri no nama mu batumiwe ni bande ayo masosiete nayahe nimba hari amakuru mwamufise hanyuma duhe ijambo abandi Bon Jiri d'abord nibaza ko ico kibazo si jewe no cishura kuko jewe sije natumiye abagwiza tunga si jewe mfise liste de participants ico nzi nabonye mu byo nakurikiranye nk'umunyemesha makuru hari abanyamahanga batandukanye ariko ico nashoboye kumenya nta bagwiza tunga basanzwe bazwi barurangiranwa haba mu bihugu vyo mu karere haba muri Aziya muri Amerika canke Burayi ntabo twabonye hariho abaserukira amashira hamwe bimwe uza wumva ama chambre de commerce d'industrie yari barashobora gutumira umukozi wo muri chambre d'industrie du commerce d'industrie yo mu Bubirigi yo mu Bufaransa yo mu Butaliyano barashobora gutumira abaserukira ibihugu vyabo hagiye Bujumbura nibo tubonamwo sinzi rero ko aribo bagwiza tunga kuko bene ivyo bintu vy'amatable ronde kenshi barabitumiramwo abantu bakomakomeye no kuvuga abantu basanzwe bazwi muri ivyo bisata vya finance no kuvuga hari ama société internationale de finance ama société financière internationale asanzwe azwi hari ama banki akomakomeye ku isi ariyo kenshi finance bene ivyo bintu by'abanyamitahe nibo bahamagagwa haji Bujumbura rero ntabo tubona abo Andre Nikwigize yabivuze Jiribe
abo tubona n'abantu baje nyene muri tourisme bitavye inama mugabo sibo banyamitahe hanyuma kumure ni baba bagira bati ivyo muvuga sivyo noneho bizoca biboneka mu misiza imitahe yamaze gushika i Burundi kuko erega iyo imitahe nyamitahe ije i Burundi ibi vyose ubona vy'ubukene bw'amadevize bica bigaragara bica bivaho kuko iyo umuntu amaze kuzana 50 millions de dollars ziwe mu gihugu kugira atangure gukora amadolari ubwo nyene bica biboneka caboneka kuri marché arabura bon nico hanini nico uretse ko wambajije ikibazo atari je nari kwishura kuko murakoze cyane y'abatumire murakoze cyane kumbure ko Rumatari karamfasha kwakira abatumire mu kanya yitegure ariko reka ngaruke ku kabazo kuri Andre Nikwigize nimba muri ko muranyumva hariho vision 2025 no kuvuga imbono yo mu 2025 ni mu mwaka uza iyo yaravuyeho muravuga ko kuri nyakwigendera nkuru nziza haje imbono nshasha y'ibihumbi 2018 shira 27 uno munsi tugeze muri 40 shira 60 iyo migambi yose yari ifise ibigo vyayitwara ico gihe mbega uno munsi uwo mugambi mushasha utwarirwahe muravye abawutwara nuko vyatezwe kugenda mu bijanye n'ibisata bitezwe gukora imigambi ku gihugu mukaraba nuko mu gihugu iwacu bigenda niko biriko bifata inzira yo nubwo tutazi ico bizozana. Urakoze Gilbert sinzi kunyumva ndabumva neza munduge kwijambo hanyuma twakira abatumire. Urakoze cyane kuri ico kibazo kuri ico kibazo urakoze je narakoze mu bushikiranganje bw'imigambi ya leta kuva 1982 ndazi ingene imigambi ikorwa ndazi ko imigambi itegurwa mu bushikiranganje bw'imigambi ijejwe imigambi ya leta iyo mbona rero ya vision 25 yarashizweho PNUD yarayiteguye irayishikiriza leta y'u Burundi uwo mugambi nta wigeze amenya icavuyemo kuko urumva nta wamenye ukorodona ubushikiranganje bujejwe uwo mugambi n'ubu tubona nuno munsi kuri vision 2040 2060 umu directeur wo muri presidence ashinzwe ibintu by'imigambi ya leta niwe asohoka akavuga utuntu akavuga ko bashaka kugira imigambi kugira abagwanyi ubukene bugabanuke etc ariko ntawuzi none president w'igihugu niwe arabo uwo mugambi ivyo rero biragoye kuko na suivi bica bigorana n'ingeno n'ugira suivi wariwe n'abagwiza tunga n'abafasha Burundi bica bigorana kumenya abo bakorana abaribo mu gihe rero bitatomoye je ntamvuga nti iyo migambi yose bashiraho yabo iyo vision 2025 yaba iyo vision 2027 yaba iyo vision 2040 2060 ni migambi bashiraho ya politike gusa kuko nabibabwiye ndiko ndabasigura umugambi wa mbere wa 2025 wagizwe aho nkuru nziza abone yuko ibintu biriko bimera nabi bamukuyeho amaboko abafasha igihugu bamukuyeho amaboko abagwiza tunga bamaze kudohokerwa bavuyemo atereka nshireho ikintu cogira coshitura abantu bo hanze baze bemvesise kandi baramwitabiriye baratangura timidema ariko barazana ibitaye mu nyuma rero ibihumbi 2015 hamariye kuba ajya amaviolation bajya bishe abantu abandi bagahunga abandi bagatotezwa bakashira mu mabohero abanyamahanga abafasha igihugu c'u Burundi bagize bati ivyo sivyo twari twumvikanye ko baca barongera baragabanya imfashanyo abagwiza tunga nabo nyene barahagarika gusubishora imitahe yabo mu Burundi niho rero yaca azaniyo iyo vision yindi plan de développement ya 2017 2028 ukaraba hanyuma nta nuwagize ati none turabe wa mugambi ya mbono twashiraho
icashitswe ko habonetse iki ibintu vyapfiriye he etc baza none umushinga nahe president Ndayishimiye nabonye ibintu bihagaze abantu bariko baramukura ko amaboko yaba muri politike yaba mu butunzi atireka nanje nshireho iyindi mbono y'ukwemerera abarundi yuko mu bihumbi 2040 igihugu kizoba giteye imbere rwose kizoba kigeze kure hanyuma baguma bizera kuko nkuko mubizi kuva mu bihumbi 2005 mot d'ordre yamye ari ejo ni heza umuntu akarindira ejo ko hashika akahabura uno munsi abarundi ibice birenga 80% bari mu bukene ntangere kandi bagaguma babemera ngo ejo ni heza abantu bicwe n'inzara bakahakana ngo nta nzara iriho abantu bishwe n'ubukene abana barapfa kubera babuze imiti ivyo vyose rero ukaguma uri urakwega ugira uti okay ejo reka turinde ubu noneho urumva babahaye ngo barindire mu bihumbi 2040 kuri icyo kibazo nyene Andre Nikwigize uravye yindi migambi imbono yo mu bihumbi 2025 canke imbono yo hagati ya 18 na 27 uravye umwanya wabo hari yari imyaka abantu biyumvira ati umuntu arabona ko ubutegetsi buzoba buhari buriko burategura ku buryo buzovaho ari cyo bwamaze no munsi kuba basimbiye ku bihumbi 2040 na 50 turi mu bihumbi 2024 abategetsi bazoba bakiriho bizokorwa nabande kubera ikiba biyumviye ivya kure cyane kumbure bizoza gukorwa n'abataravuka nimwe bavuga mu kirundi ngo reka ngo ndabe ko nomara kabiri urumva agira ati reka nemerera abarundi iyindi migambi izoza ego ubwo ugasanga none iyo migambi izoshigwaho nandi izorangurwa n'ubuhe bushobozi je naraharuye amafaranga bategekanije ngo amadolari imiliyardi 28 muri iyo myaka 16 nasanze ku mwaka hazogira imiliyardi zirenga ugabuye na 16 ni miliyardi zirenga zibiri ku mwaka zishika hafi zibiri ku mwaka ukaraba uti none leta y'u Burundi izotanga ngahe nararavye amafaranga leta ku mwaka itanga mu migambi y'iterambere angana n'amamiliyoni 480 y'amadolari no kuvuga rero kugira ishike ku miliyardi ibihumbi 1.8 ivyo urumva ko bidashoboka nasanze ntibishoboka urumva n'umugambi uwo mugambi ntushoboka kurangurwa mugabo ko babwira abanyagihugu batavyumva baravyemera bati nivyo tuzoba twateye imbere hanyuma ugacuraba none ko abahora bafasha Burundi batakidufasha ikintu tuzobereka kugira baduze amafaranga menshi n'imiburiburi muri ayo miliyardi 28 batangemwo 10 igice cayo no kuvuga 50% 18 amamiliyardi 18 y'amadolari ugasanga naho nyene naho botanga 50% Uburundi ntibushobora gutanga ayakenewe ntibishoboka naraharuye nsanga kugira uwo mugambi noneho ushoboke ayo mamiliyardi 28 aboneke bizosaba n'imiburiburi imyaka 70-80 urumva ariko bemeye ko uwo mugambi uzokorwa mu myaka 16 ivyo rero ucubona ko ni ibintu bimwe vyo kugira ati reka mbe ndaba bimwe bahora bavuga mu kirundi ngo umuvyeyi yabuze ivyo ateka arashiribuye mu ntuze mu nkono umwana akabona inkono iri kirabira atazi birimo akaguma arindiye ngo azofungura agafana babumvise Andre Nikwigize reka nibutse ko kino kiganiro cyateguwe na mugenzanje Renaud Butari ari nawe nagomba mpe ijambo cyo kimwe na Rumata bariko baramfasha kugira ngo bakire abafisi ibibazo ku murongo bashobore kubaza ego yongere Renaud Butari yibutse n'abatumire dufise muri kino kiganiro Renaud nimba munyumva ijambo ego Gilbert ndabumva neza Merci beaucoup, professeur André Nikwigize.
Maître Guillaume na Dr Bob Rugurika ko mwaduhaye umuco ubu tugira twakire abantu basavye ijambo kugira bashobore gupoza ama question. Nibutse ukuntu biza kugenda. Chaque question turaza kugira par groupe de 3 personnes. Rumataraza kuvuga abashitse ubwa mbere. Ariko kuko hari umuntu dukunda kuyaga cane gose mu space yigeze kwidoga umunsi umwe ko atajambo twamuhaye niwe tuza gutangurirako honneur aux femmes. Donc ni ndondeza za gutangura turatangura groupe y'abantu batatu dusubire groupe y'abantu batatu ariko s'il vous plaît me posez vos questions maximum en 3 minutes si c'est possible ariko je veux pas vous brusquer iyo question ishobora kurenga 10 minutes basi muze kudutahuza la pertinence iyo minota irengako hama tugire 3 minutes aba-invité babishure izindi 3 minutes plutôt 3 personnes 3 minutes chacune aba-invité babishure 3 personnes 3 minutes chacune aba-invité babishure ubwo dushobore gukora ikiganiro ciza kiri structuré abatumire nimwe aba muri d'accord kuri iyo système tuje du procéda Lumata wo tubwira les 3 premières personnes hanyuma on continue. Yego nkuko bivuze reka tutangwe kwidondeza hama aho hama nta buryarya niwe bari baduze ubwa mbere. Ndondeza ijambo ni gwanyu. Eko ndabaramukije cyane na joyeux anniversaire Reynolds ifare ko ndabivugira ngaha ari kugira ngo bose merci Imana iduhe kuramba pour sacrifice kuri anniversaire yawe ukumva wo duha cadeau ukazana no space ndabigushimiye cyane gose hama ndaramukije n'abatumire ikiganiro ciza cyane gose na Gilbert yariko arabaza ibibazo nkoramutima ndabashimiye no kunyishu abatumire bamaze kuduha ikibazo rero ca mbere burya nagomba kugitumbereza kuri Gustave Maître Gustave jewe iyo ndiko ndumva aba bantu bariko baratumirwa mu Burundi ngo bazanye imitahe sinzi ko ari traumatisme gusa mfise nguma mbona umenga n'abandi bantu bazanye imitahe hama bace bariba hanyuma nibabiba bazogende kutwitwarira hanyuma nibatwitwarira tuzosange twebwe nk'abarundi twese turiko turishura ivyo barivye ikibazo rero ca mbere kuri mwebwe Gustave ni est-ce que juridiquement parlant tuzoshobora kwidefenda tuvuge duti vous étiez prévenu ninde yababariye kuzana iyo mitahe mu gihugu tous les critères zerekana yuko mutakwiye kuzana imitahe yanyu est-ce que réellement le Burundi pourra ou nubwo inzego zohinduka nous pourrons le Burundi en tant que pays pourra être tenu responsable yo kwishura amadeni y'abantu baza kuzana amahera dans un pays aussi défaillant ico ni ikibazo ca mbere hanyuma ikibazo nagomba kubaza André comme économiste nariko ndababaza nariko ndiyumvira je me suis intéressée plusieurs fois ku bintu biza mu bihugu vy'iwacu biza nk'ama aide à différents moments mwavuze imfashanyo igihugu cacu cagiye kiraronka bivanye n'amaprogramme twaba turiko turagira mugabo on le sait que il n'y a pas d'amis en politique abantu baba bariko baraduha iyo mfashanyo baba bafise ama intérêt yabo bariko barakurikira nubwo biza vyitwa nk'imfashanyo bitaza vyitwa nk'ideni tuzishura ma question aujourd'hui ko tukibandanya twumva abantu baba bakiriko barabandanya batanga imfashanyo qu'est-ce que ubuye abantu bariko baraduha imfashanyo bariko bararondera n'urukundo bakunda abarundi bakatwumvira ikigongwe canke quel est aujourd'hui l'intérêt pour un pays quelconque yo kuba iriko iratanga imfashanyo ku Burundi bariko baturondera kwiki ikibazo ca gatatu ni kuri Bob Rugurika nawe nyene yari umutumire Bob nk'umumenyesha makuru mwebwe muramaze avec la radio RPA muramaze igihe kinini mwumviriza abanyagihugu murabavugisha murabaha ijambo murabumviriza avez-vous l'impression yuko umunyagihugu umurundi uno munsi muri 2024
afise iyo conscience y'ingingo zifatwa n'abatwara igihugu c'u Burundi na impact zimugira ko yuko bimukorako. Eske umurundi uno munsi mwumviriza iyo mumuhaye ijambo umurundi ariko arababarira ati ndatahura neza iyo igitoro kigiye igituma cagiye. Murakoze, yari ivyo bibazo vyanje. murakoze ndondeza, reka tubandanye kuko ndabona aho ndahari ntabwo ujya komeza. murakoze Rumata na Reynolds kuri iki kiganiro mwateguye. Nahageze kare byose navyumvise, ariko jewe ikibazo canje kirerekeza kwa Andre ni kwigize. Ikibazo nakigize igihe ariko aravuga ku vya devaluation, numvise yuko ubundi biko bategura canke se guteganya kuba bwokorera ifaranga ryabo. Deja nk'ivyo bintu vyerekeranye na devaluation, nibaza ko hari abantu benshi ngaha ibi vya devaluation bataba ariko barumva ivyari ivyo. Dusaba umuntu afite ijambo muzimye iradiyo iri hafi canke nimba ari televiziyo kugira dushobore kubumva kuko amajwi yanyu ariko aravangirana. Ego reka ngabanye. Ego hanyuma mugerageze gutumbereza ikibazo munasongore kugira ngo duhe ijambo abantu benshi bashoboka. Je nari ndiko ndabaza Andre ku vya devaluation yarari karavuga uko je bisa nkaho vyanteye mu bwoba kubera kumva yuko ririya ko ndumva murambabarira. Ninde atari karanyumva? turabumva ni mushike kwijambo kandi bareke kubaciramo s'il vous plaît. Turiko turabumva duga kwijambo. Okay. Nashaka rero mbaze Andre asobanure asigurira abantu bari ngaha kuko ibi bintu vya devaluation hamwe bo bikorera ririya faranga ry'u Burundi kuko deja tuzi yuko igihugu gikora devaluation aruko gifise ibintu gisohora kigurisha hanze. Niho gikora devaluation gifise inganda nibiki. Ndashaka ntuza Andre nk'umu economiste aze gusigurira abantu bari ngaha niba koko ibi bintu vya devaluation bishobora kuba vyo mu Burundi, niba koko ibi bintu ari vyo iyo dolari rikaba ryova ku mafaranga ari ku uyu munsi rikaba ryoja ku 8,000. Ivyo bintu twashaka abisigure neza abantu bari ngaha. Hari abantu bataba ariko barumva ngo devaluation ni iki, ibi bintu bariko baravyita ibintu bisanzwe. Tumenye neza aho iri faranga ry'u Burundi ririko riraja n'ukuntu bihagaze. Murakoze je nico kibazo mfise. Murakoze cyane nta buryarya, reka tukatundi umwe hama abatumirwa baca babishurira rimwe. Yari Biflor. Biflor mungure mikro. Reka ngira ntanyumva aragaruka nyuma rero burya ntacu. Maxime komeza. Mahoro neza murakomeye ndabaramukije kandi ndabashimiye ko namwatunganije. Maxime muranyumva mungure mikro. Ndamwumva Rumata, ndamwumva neza. Okay sawa nta kibazo. Nako ndabashimira kubera mwategura ikiganiro. Ni ikiganiro cyiza cyane kijanye n'ibihe. Hanyuma urumva ibintu vy'ama investissement vy'ama table ronde investissement birazwi, abantu bihugu byinshi birabitunganya. Mugabo ikintu urumva ikintu gitangaje cyane nuko bidasa nuko ahandi babitunganya, kubera iyo abandi babitunganije barerekana abatumire baba investisseur basanzwe bazwi bafite n'imitahe kanatsinda kenshi, kubera aba investisseur n'abantu bagira igikorwa bita due diligence imbere no kwitaba izo nama, baba biza amaproje neza n'amasekiteri bashaka kwinvestisamo. Ugasanga rero baza batanga amashifre ibiharuro imiliyoni z'amadolari bashaka gutanga. Ntushobora gutumira abantu ngo ni table ronde des investisseurs hama bakagenda
inama igahera batavuze bati hari abainvesteri bishinze gutanga miliyoni 100 z'amadolari umuriyaridi w'amadolari sino aba ari inkinamico. Nibyo rero niteze urumva table ronde izohera ejo nimvira ko ejo nimba bazanye abagwizatunga 1000 dufate ko 10% bazokwemvesisa 10% no kuvuga nk'abagwizatunga 100 umwe wese naho yotanga miliyoni 10 z'amadolari urumva Burundi ejo buzovyuka buvuga buti twarose abantu bagwizatunga binjije umuriyaridi w'amadolari. Jewe nico nico no kwita table ronde d'investisseurs. Bitagenze gutyo ntazo ari table ronde y'aba investisseurs azo ari abaturiste kuko ikiba table ronde y'abaturiste abaturiste n'abantu baza gusuma urusako baza kwiryohera kuriha itike y'amadolari 2000 n'amajana peut-être n'amadolari 500 y'ukuriha hotel no kubaho ibujumbura pendant quelques jours nta numwe vyo nanira $2500 mwese yatanga akaza kitemberera. Nico gituma bitagoye kanatsinda je nabonye ifoto ya president Obasanjo hagumona n'umukuru w'igihugu je narinzi yuko yari kuzana aba investisseurs dohono uko muri Nigeria hari aba milliardaire andolari benshi bazwi tuzi bafite amahera menshi iyo hazamo n'umwe tukavuga tuti hari umulliardaire wo mu Nigeria aje azosigaho ni Burundi n'imiburi miliyoni 10 z'amadolari. Donc ça veut dire que je suis pessimiste, je suis sceptique kuvyerekeye succès y'iyo table ronde. Hanyuma nahise ikibazo ishaka kubaza Andre mwavuze yuko ama exportation Burundi représente 1/5 des importations. Sinzi ko nihenze. None izo 4/5 zisigaye zivahe ninda zitanga. Eske kubera izo 4/5 duvuga zitaboneka byo ari byo bituma tudafite igitoro tudafite imiti tudafite ifumbire kuko dufate meme n'abajya basanzwe bafasha Burundi benshi barahagaritse ivyo bita ma aide au développement. Urumva ayandi mahera nayo dufate nkajya mahera yo muri za Fonds Monétaire International canke Banque Mondiale arya ntiwoza kuvuga ngo ngiye ngo n'amadeni mu bisanzwe n'amadeni pour des projets de développement. Nushaka gufata ayo mahera guca ugenda ngo uyemporteshe ifumbire canke uyemporteshe imiti ainsi de suite. Rero kuko numvise ivyo bintu biteye ubwoba nimba herema l'argent les exportations vaut 1/5 des importations dufite ikibazo gikomeye cyane kandi urumva abantu badashaka kuvuga kandi kinkora mutima ariko bari gushimikirako no gusumba kuza kuvuga kuzana aba investisseurs bon nabo nyene n'ikibazo turabakeneye mugabo ifumbire imiti igitoro les produits de première nécessité bibuze simboni yo turiko turaja ari umuntu ndabonye ya presence navire umenge represent Titanic mu mwanya uheze sinzi ko ari nka Titanic turiko turatwagwa n'amazi kandi tutazovyuka. Nashaka mbaze rero Andre comme expert en économie atubwire neza ingene abona Uburundi yo buriko buraja mubona ari Titanic mubona hariho des solutions murakoze. Ok, ngira twaba turafasha ayo makestion ivyo mwariko muravuga ko yari tourisme bisa nkavyo nabashiriye ko ngaha hejuru kuri space mwashobora guklika utuntu ngo partage aparama ministre wa commerce niwe biraba yari yiryamiye muri rya nama ngo ipongera imwishe. Ok, duhe rero umwanya akanya aba invité bacu bashobore kubishura ku bantu bapojeje amakestion. Merci beaucoup. Twotangurira kuri professeur André Nikwigize tugasubira Bob hama Gustave. Merci beaucoup. Urakoze reno murambabara ni haba hari ikibazo nta bujyajya yoba yadresheje ko yanyadresheje ko ntaco sinumvise ivyo yavuze nimwagira murashobora kugira kunsubiriramwo
hanyuma hariho ikibazo Ndondeza yavuze ati mbe imfashanyo abo batanga imfashanyo kere intere yabo nibaza ko mu bintu byose apart abo ba investisseur privé bobo c'est un processus gagnant-gagnant c'est-à-dire ko baba baronderamo intérêt financier immédiat canke à moyen ou à long terme kandi baza hariho amakriteri de base bakoresha kugira bemvestise dans un pays baraba d'abord ko hariho amahoro bararaba ko hariho ibikenewe tungane baraba ko ama institution protege amantu z'amakapito yabo bakaraba yuko hari ama infrastructure amabarabara canke chemin de fer canke umuyaga nkuba hakaba ko hari n'abazobafasha kurangura umugambi wabo ivyo byose bamaze kuvyegeranya baragira ati ndemeye ndashizemo amafaranga kuko ndabona nzokunguka na leta nayo nyene kuko nariko ndavuga nti niganyaganya processus ganyaganya na leta nayo nyene iraraba ati aba bantu ko bazanye amafaranga ko bazanye mutahe natwe tukaba tudafise amafaranga canke dufise make reka dufatanye tunaba tuzorabe uwo mugambi turangure kandi turazi ko uzovamwo ubutunzi butari buke uzofasha igihugu cane cane nko muri ibi vy'amaminere canke n'amahinguriro yose boshiraho n'ibintu igihugu cungukamwo n'abo bagwiza tunga bakunguka ivyo vraiment ni ibintu biri clair ibihugu bindi navyo nkizo canke ayo mashira hamwe ya Banque Mondiale na Union Européenne nabo nyene barafise izindi nyungu zabo beaucoup plus politique kuko baragira ati si politique économique nka Union Européenne ikorera canke na Banque Mondiale ikorera ibihugu cane cane ibihugu biteye imbere ivyo bihugu biteye imbere rero biba bikeneye ahantu bishora umwimbu wavyo ni naco gituma kenshi baca bakoresha nk'amashira hamwe nka Banque Mondiale ati mugende mubabwire ayo mashira hamwe ya leta ashaka gusubirira ivyo bemporta muyahagarike muvuge ko adashobora kunguka bareke ibiva hanze vyinjire kugira ivyo bihugu vy'Iburayi canke vyo muri Amerika bishobore gushora ibintu vyabo muri ivyo bihugu kandi si mu Burundi gusa ni mu bihugu vyose biri twita ko biri mu nzira y'amajambere abihugu vy'Iburaya ntibikunda yuko igihugu cigenga economiquement kigira ubwigenge economique bagira bati reka twebwe ko twimbuye ivyo kurya reka tubishore muri biriya bihugu gushika naho batushora ko ibintu dushobora kwimbura twenyene mu burimyi bwacu ivyo rero urumva ni izindi ntuzeye préoccupation économico-politique kuko bagira ati twebwe turashira amafaranga muri Union Européenne mugabo dushiramo amafaranga kugira mudufashe turonke amasoko muri ivyo bihugu bitaratera imbere kandi bifise capacité yo kugura Banque Mondiale ati mwebwe namwe mu migambi yanyu ko mufise ari migambi ya restructuration yo gushiraho imigambi mishasha y'ubutunzi bwira bijya bihugu ntibiproduce ntihagire ibintu bihingura kugira ntibigire concurrence n'ivy'abazungu bashora ivyo rero ni ibintu igihugu cose kiteza kumenya nizo intérêt igihugu yaba umugwiza tunga yaba n'igihugu gitanga imfashanyo nta kintu na kimwe kitarimwo inyungu kigirwa ata intérêt irimwo mugabo ni intérêt nk'aba izo za Banque Mondiale canke Union Européenne amafaranga batanga ntimubibona directement ko hari intérêt zirondera kuko mubona umengo nugufasha no bahanga karorero nk'ibintu hari nk'ibintu nka izi za UNICEF zande zitanga zigaha abantu zigagaburira abana canke zigatanga ama ordinateur ku banyeshure etc ni ibintu biba bitanzwe nabajya bagwiza tunga baba babigurishije babaha amafaranga baha UNICEF ati ngaya amafaranga gura ibi kugira ntuzeye hariya le marché ishobore kuprospera dutanga akazi mu biri ibihugu vyacu
vy'Iburayi canke vyo muri Amerika. Ivyo rero no kubimenya ni intere umwe wese aba afise. Ikibabaje nuko ibihugu nk'ibi vy'iwacu, nk'iki c'iwacu kitabona inyungu gifise muri izo zitwa ko ari imfashanyo, kuko iyo babona inyungu bogira bati reka muri izi mfashanyo turabibona ko bakeneye nabo bafise inyungu zabo, reka natwe turabe ingene twokwiyungunganya tukimbura vyinshi kugira natwe dushobore gushora, dushobore kuronka amafaranga y'iwacu. Bifatanye n'ikibazo ca Maxime, n'ibibazo vya Maxime, nibaza ko je suis tout à fait d'accord n'ikibazo ciwe ca mbere, avuga ati ubundi mu matable ronde nkaya baregeranya, baravuga abagwizatunga canke bafasha, baravuga ati mu inama iheze, baravuga ati amafaranga twashoboye gukusanya angana gutya, twari twasavye imiliyarde zinavuze 28 z'amadolari, none twabaye turaronka 10, ayandi 10, ayandi 20 gutyo azoboneka mu myaka mu bihe nk'ibi. Kuko ndibuka je naragiye mu nama yagizwe ubwa mbere bagishikiriza amasezerano ya Arusha, sinari ku ruhande rw'Uburundi, ariko nari ku ruhande rwa Nations Unies, yabereye i Paris. Umushingantahe Mandela yaragiye mu bagwizatunga bose, aja mu baba Bayer ati tanga amafaranga, afasha Uburundi, mwe murafise amafaranga, umpaye angahe, uzanya angahe? Kandi bakavuga bati n'abariko bagonanwa, bakavuga ati uyu mutama reka tumwikure, bakemera amafaranga. Haheze inyuma y'inama rero ukabona baregeranije amafaranga, baravuga ati twakuyemwo aya, kandi nayemewe, Banki Mondiale yemeye aya, Fonds Monetaire yemeye, Union Européenne yemeye aya, abagwizatunga bangahe bemeye aya. Aho rero ukavuga uti ngiki cegeranyo c'amafaranga twaronse. Evidemment n'ubu ejo leta y'u Burundi irashobora kugira ati kugira yishireko agashambara, barashobora kuvuga ati bemeye amamiliyarde, twahavuye amamiliyarde 10-15, nta uzoba afise preuve ngo aje kuverifia ko ivyo bavuze atari ivyo. Ariko niko bigenda ubundi, baravuga cane n'imigambi, bakavuga ati iyi projet yaronse amafaranga, izorangurwa n'amafaranga azoba yavuye ngaha, Union Européenne yemeye aya. Cane nka Union Européenne ubu nta n'amafaranga ishobora kwemera y'amaprojet, kuko yarahagaritse amakredi iha Burundi. Nta makredi namwe, ama organisation yose ari muri Club de Paris, nta namwe kuva muri 2009 yarahagaritse guha amakredi ingurane Burundi. Urumva rero ivyo vyose salimite nivyo bariko bavuga ati ni tourisme, n'abantu bagiye kwitemberera gusa, nta kintu kizova kigaragara kiboneka kizova muri iyo nama. Ikibazo rero ati exportation importation, exportation ni en 5e des importations, ivyo nivyo kuko exportation ntizigeze ziyunguruza zigwira, kubera nta bintu ntibigeze bashira uburyo ku bintu vyotuma Burundi bw'exporta kurusha. Nobabwira ko par exemple kuva CNDD ija ku butegetsi kugera uno munsi baronse amafaranga y'imfashanyo atari imitahe y'abagwizatunga imiliyardi 9. Ukaraba uti none iyo miliyardi 9 yakoze iki, yaranguye imigambi yiye? Je nja nkunda kugereranya n'ivyo Muhisi Bagaza yagize. Umuhisi Bagaza mu myaka 11 yaronse imfashanyo umuliyardi 1 gusa. Muramaze kumva tuvuga ivyo yaranguye byinshi gose, amashirahamwe ya leta iki menshi gose. Ukaraba uti none miliyardi 9 nta nibarabara n'imwe bashoboye kubaka, nta n'umuyaga nkuba, nta urugomero rw'umuyaga nkuba na rumwe bashoboye kubaka, ahubwo nubwo bagira bubake barayariye barayagabana. Ivyo byose ukibaza ati none amafaranga yagiye.
exportation rero ica gatanu nivyo, importation bine vya gatanu nivyo. Uko rero bigenda nuko abo bafasha ntibaba bafashije kwishura ama importation, barazana amafaranga y'imigambi y'iterambere ry'igihugu bakayashira muri berbe. Ayo mafaranga ari ayo kurangura umugambi, bayazana ari amadovize. Hanyuma abagwizatunga, abacuruzi b'i Burundi bafise bemporta ibintu hanze, bagaca rero batanga amafaranga y'amarundi bakayashira muri banke. Hanyuma ayo mafaranga y'amarundi bakayashobora kuyavunja mu madolari, ari nayo baca bajana gukoresha hanze. Kuko urumva abafasha Burundi baba bazanye mu madolari bakayashira muri berbe, hanyuma aba importateur nabo bagashira amafaranga mu mabanki yabo, hanyuma bagashobora kubaha amadolari. Alors ikibazo cabaye rero kuva mu mwaka wa 2016 gushika uno munsi, abafasha Burundi bari bageze ku madolari miliyoni 750, hafi miliyoni 750. Uno munsi bageze ku miliyoni 400. Urumva vyaragabanutse cyane. Ayo mafaranga rero ni makeyi uravye ibikenewe kugura hanze. Ugasanga berbe nta na reserve ifise irenga ishika n'ukwezi, ishobora kumara n'ukwezi. Ni naco gituma bica bigenda gute, abo bashaka kurangura ibintu hanze baca bikora kuri ya marché noir, kuri marché y'amagende. Marché y'amagende nayo amadolari bayakura muri abo bantu bavuye hanze. Utwo tudolari dukeyi bavanye hanze, abaturiste canke abarundi bavuye hanze, nitwa amabiro de change canke abo bavunja kinywabi, baca bakoresha bakavunjisha ku bantu bakeneye amadolari, yaba abemporta canke n'abaja hanze canke baja kwivuza. Ivyo rero bituma habiki koma amadolari aba ari make. Ni naco gituma haca haba cours de change kiduga hejuru, kuko abayasaba ni benshi kandi amadolari nayo ari make. Idolari rikagenda hejuru, kuko umuntu akeneye idolari naho mubwira uti riri ku bihumbi 10 ararigura, kuko abayakeneye. Bigaca bifatanya nuko hari abarundi benshi bayasahuye muri leta, bafise amafaranga y'amarundi bashize mu masandugu imuhiri wabo, banse gusohora hanze, babuze aho bayashira, bagaca baza barasoboka hatonetse utudolari dukeyi, bagaca basoboka bakatutwara bakavunja vya bifaranga vya mushobora kudusigurira, kuko perezida yigeze kubwira abanyagihugu, donc mu banyagihugu harimo twebwe namwe, yuko ivoka muri Etats-Unis rigugwa $10, hanyuma ahantu ngo rugurugu cyayo bari kugwa 5. Acavuga ati ahubwo baraturuta. Namwe muri ko mutubwira yuko ubuzima bwacu nk'abarundi bwubakiye ku madolari aba ari disponible mu gihugu. Hari ico ngo twishura ko mukaduha umuco kuvyo yari yaravuze. Ega ivyo yavuze nuko nyene abivuga nk'ugwenya, ivyo nta signification bifise. None pouvoir d'achat yo mu Amerika na pouvoir d'achat yo mu Burundi zirangana. Uzogende mu Busuwise canke Buraya hose, ibintu vyose usanga bigugwa make Burundi, usanga bigugwa menshi uhinduye mu marundi, usanga bigugwa menshi. Mugabo iryo voka none uzorijana muri Amerika, ntishobora kurijanayo, kuko d'abord hariho des conditions zo ku exporta muri Amerika. Hanyuma umunyamerika arayigura, arashobora kuyagura. None umurundi umusavye ngo atanga ayaguri ivoka, wumva bishoboka? Niyo rero nta comparaison ibaho ishoboka. Ivyo rero ko abarundi babeshwaho n'amafaranga mvamakungu, nivyo nababwiye yuko ubu abarundi bariko bazera bafungura ibivuye mu mahanga. Nivyo nariko ndababwira yuko bose abo bazungu bagerageza yuko twogura ibintu iwabo, twe tukareka kwimbura.